hari ikintu nibaza, kubaho imyaka myinshi ni byiza no kugira ubutunzi bwinshi ni byiza, ariko icyo wabimazemwo, icyo wabikozemwo cyiza nicyo gikomeye. Imana ibahezagire. Barambwiye ko twovugana communication dans le couple, ikiganiro hagati y'abubatse. Ni rya mbere nje ngaha anye muri mwebwe, sinarinzi ngo tuzohurana bande bafise imyaka ingahe mu rugo. Ibyo nabyo narinzi. Icyo narinzi gusa nuko narinzi ko nzohura n'abantu bafise umugambi w'uko ingo zogenda neza. Nta kindi. Imana ibahezagire. Ndabizi ko mufise ubumenyi bwinshi ku bijanye no kuganira mu rugo. Ndabizi neza kubera kuva turi abana batonya tuvuga tuganira, amajambo tumaze kuvuga ni menshi cyane, n'ubumenyi dufise buratandukanye. Nico gituma navuze nti ni échange. Ariko namba batubwira ngo uvuge neza, uganire neza, ubwire uwo mwubakanye ibi n'ibi mu biganire ko, mwebwe ko mumaze kumva ayo majambo vyama biborohera gukunda, muba abanyakuri. None kubera iki bidakunda kandi tuzi yuko bitanga inyishu nziza? Hanyuma ikigira kabiri, ndabwira abagabo twari kumwe, ndababwira ati abadamu, abagabo dufise ingorane za transparence. Transparence murumva ico arico? Gushira ibintu byose ahabona. Umugabo umwe ngo yango none ngo bisaba wisigarize, ngo nk'ubu ngo ushaka gufasha abantu ngo urabona twabagabo turi genere. Muravyumva? Sawa. Hanyuma abagore ntibari genere. Ahubwo tuvuge ko ari umuco mubi twakiriye guhera turi abana. Ndamubaza, ineza ukora umugore wawe atarimwo yitwa inki? Abagore nabo barafise intege nke muri rapport, kubera ko baba bumva ko ibirahari gwabo ntibikenewe kuvuga ngo ibintu bimeze uku nuku nuku vyakozwe uku nuku nuku. Nshobora kuba ndababesheye, ariko nanje noba nibesheye ku ruhande. Izo ntege nke ntazo muratubonana. Abagabo ntibari transparent, baba bafise utuntu bibikira ku ruhande. Aba bantu bariko bagira ikiganiro ariko nta numwe yumva ivyo uwundi ariko aravuga. Aba bantu murabona bariko baravuga, ariko ibi bintu ninde yobidekoda? Nta muhinga wa communication arimwo ngaha. Aba hariho akantu kataboneka ngaha nyene kubera iyi mira. Bo bariko baravugana barumvikana, hagati yabo harimwo agatima kerekana ko bariko baganira n'umutima w'urukundo, ariko ntitukabona nyene kubera uku kuntu hameze. Hanyuma tugerageje kuraba aba bantu baregeranye. Ubu unye turabira hamwe ibintu byinshi kandi ndabinyarutsa, kubera ko nibaza ko bimwe mu bifise ko ubumenyi buhagije. Ikiganiro cyo kwimenya no kumenyana. Nagomba ndababwire abantu batari bake muri twebwe tubanye nabi na twebwe nyene. Ndabaha akarorero, kufise umwanya w'abandi wo kubaganiriza, ufise umwanya ungana iki wewe wo kwiganiriza?
no kwigira inama no kuraba amakosa wakoze. Urumva uri inshuti nziza na wewe? Ako n'akantu kamwe mvuze. Abamama n'abana beza bakunda gutekera amakado. Ushobora kuyiha abantu mumenyanye haheze iminsi 2 canke 3 mumenyanye, ariko we mubanye kuvura umwana gushika ubu nturiha agakado. Kumenya inkomezi zawe, intege nke zawe, kahise kawe. Turi hezirita ya kahise kacu. Hari ico twita kahise katahise. Kwimenya murumva bidakenewe. Ingorane nyinshi dufise zifatiye kuco turi twebwe. Ingorane turi twebwe z'uyu munsi zifatiye kuco twagiye turaba. Niki wabaye? Ushobora kuba warabaye ikintu utahaye agaciro, ariko arico gituma ugira iriya nyifato ugira. Hanyuma n'uwo mwubakanye nawe bishobora kuba vyagenze uko. Nari nicaye ahantu mbona abantu banzi, mbona n'abagenzi. Hanyuma bagira conflict kandi hanyuma ndabaza ivyo murimwo nibiki? Jewe uyu mugabo ashaka ngo ndamuhekeya, namba ari ivyo yiteze nayo mfise. Hanyuma umugabo nyene ashira induru hejuru ngo none ngo ntiwumva. Ndavuga urafise mama wawe? Ati nawe nabonye. Urafise papa wawe? Ati nawe nzi. Hanyuma dushaka keya ku muntu ameze uko. Yagize ibikomere nahoza n'izi modoka zose ziraha zitokwikorera. Ahubwo twari dukwiye kuba umuganga w'uwo muntu. Imana ishimwe. Mufise iki? Utazi ica kenye ntakwiye kwidogera icabura. Ntivyumvikana. Wewe ntuzi ivyo ukeneye, hanyuma uguma widoga ngo simbona ingene bimeze. Mu vy'ukuri ukenye iki? Twebwe gukora ngaha ndazi hashobora kuba hari abahanga mu bijanye no gukora amabije ku kazi, mu bijanye no gutunganya ubutunzi, abadafe, abakontable, abaki, ariko muhira ugasanga ivyo bintu ntashobora kubiha umwanya ngo abitunganye muhira. Hanyuma aho desordre iri niho Satani aza. Murabona umuntu afise stress, yambara ibintu byose bitajanye, nasokoze ibintu byose bikaba desordone. Umuntu umwe yarambwiye atariko gupanga ibintu by'ubutunzi, ivyo bintu menga umuntu yoca bingumye. Sawa, urareka kubipanga, hanyuma ureke kubingumye, urabe kutaba umunyamadeni wa yose. Muzabakizwe ngene biba, reka ndeke kubamenera ibanga. Kubera ko tugira ignorance kubijanye n'ubutunzi, ibintu byose ubikoresha uko ubonye nuko bije, hanyuma ugafata amadeni, hanyuma ntiwishure, hanyuma utishuye, uba wivye itunga ry'igihugu, n'umudandaza uba umwivye, n'ibigira 10 ubu bimaze,